umutima wawe kapisine kanje nibira niburuka nkumva umunyenga ndidumbagura nk'agafi mu mazi erega waremewe jewe. urakoze. Sinora handi ngume ndira kwa kundi nyene agiye bizoza bigende neza. Gusa entre wowe je mbona ufite page yawe nini, page yawe iragutse, page yawe ni nini. None vyagenze gute kugira uronke page ingana kujya kose hama basi ntutera imbere ntibakumenya abandi bigenda gute? Amahoro bakunzi ba Sky Media, turamukije aho muherereye, twizere ko mumeze neza, twe tumeze neza, turashima Imana. Kuri micro muri kumwe na Darlene, inyuma ya kamera muri kumwe na Amigo. Muri kwa rukundo na bwa bumwe twongera tubibutsa tubasaba mu bandanye mugira subscribe, like, comment, share. Rero uyu munsi turi mushagane twise ni Comfort Zone, dufise umutumire rero umuririmbyi kazi hano iwacu Muyinga, Sister J. Rero tumikaze muri Sky Media, tumwakire tuze kumubaza kuri byinshi kubijanye n'umuziki wiwe n'ibindi byo mu buzima busanzwe. Sister J, karibu. Nakoze Dan, meze neza. Ego ndashima Imana, nawe umeze gute? Nakomeye. Sister J, umunsi waje waberewe cyane. Urakoze. Nawe usa neza. Merci beaucoup. Ni ndembe yagusiga hajya. Je nisiga. Ni wisiga? Umushatsi nawe? Muri sara. Ugiye muri sara. Bigutwara ngahe none uwo mushatsi wawe kugira bandagisa neza nkuko bigutwara ngahe? Biravana na style washatse gukoresha uwo munsi ndibanza. Awe nk'ukuri wowe amahera uvuga ati aya asishobora kuyerenza mu kintu kijanye n'umushatsi wanje no gukora umushatsi wanje. Naye amahera ushobora kuvuga ati aya asishobora kuyarenza. Oya biravana n'uwo munsi nk'igisuko wakeneye cyangwa se model wakeneye gusokoza. Zigenda zisumbasumbana. Wowe urumva kuri wowe amahera yari yose we yashira ku mutwe wawe kugira use neza bivanye n'ivyo ushaka kugira use neza wumva wowe uri amahera yari yose? Ego bivana nyene niyo style uwo munsi nipfuje gukoresha. Okay, Sister J, rero tutaragera kure abantu batazi Sister J ninde niki? Sister J ni umuntu ebana yitonda akundana yubahana ego kabisa muri make ngira ngo nawe urabibona. Urabizi ko nitonda katakibazo mfitanye n'umuntu na kimwe. Sister J, none niryo zina abavyeyi bawe bakwise? Mazina naho n'abavyeyi Ntakirutimana Jeannette ka Sister J nyene nkoresha muri music. None iryo zina rya Sister J ryavuye kuki kubera ko ariryo wahitsemo? Sister J ni kubera ko ariryo wakunze rifise ico risigura cyane? Bondo umukobwa kandi yarimo J yatuze muri Jeannette ukurikije Jeannette J. Urakoze. Sister J none avuka mu muryango w'abana bangahe? Umwana w'umunani. Sister J agira kangahe? Umuhererezi w'umunani. Ndi umwana w'umunani. Munda kwa mama na papa. Muvukana muri abana 8 wanyu? Yego. Sister J arafise abavyeyi bose? Papa yarapfuye nsigaranye mama wenyene. Sister J aracabi wabo canke yarunguruje? Yagombana na mama. Sister J, ni ryari watanguye umuziki wawe? Umuziki indirimbo ya mbere nasohoye 2014 mu kwa 12. Aho nyene wasohora umuziki wa mbere niho wari ukibijyamo ivyo vy'umuziki canke wari ubirimwo kuva kera uburukuntu nyene wotangura warasanzwe uririmba uburukuntu wotangura canke vyari bigenze aho wasohoye umuziki wa mbere niho wari kivyumvira ucuraririmba ucugira gusohora umuziki wa mbere canke wavyumvira kuva kera ukora uririmba bisanzwe na kujya nyene bisanzwe wiryohera hanyuma urabona yuko wokora vyagenze gute? Naragenda naho ntari bwasohora indirimbo ya mbere nyene muri make nakuze ndabikunda masho ntarakora n'indirimbo nkagenda n'abandi nka performing bisanzwe nyene mu nyuma nyene ndasohora indirimbo yanjye nyene. Sister J, none iwanyu bumvishije Sister J agiye kuba basi ku bana b'abakobwa n'ibintu biba bigoye kuvuga ngo ugiye kuba umusanikazi uririmbe mu kibano muhiri wanyu babifata ukundi kuntu babifata ukundi kuntu nyene babifata nabi mu muco w'ikirundi. Wowe iwanyu bavyakiriye gute? Urabizi abantu
banasanzwe hariho abantu bafata ibintu ukundi bakabifata ukundi ariko jewe naho nasohoye indirimbo yambaye papa yamaze gupfa ariko je mbona ntacyo bintu na mama mbona nta kibazo muri make nanyuma uburenganzira oya. Sister J wewe usanzwe usengera mu yihe dini? Umuislamu. Uri umuislamu kandi tuzi ko ibintu tumenyereye basi kenshi hano iwacu twamenyereye ko abakobwa b'abayisilamu nyene ari abantu ivyo vy'ubusari ntavyo tubamenyereye ko wewe none mu idini hoho bavyifashe mu gute abantu bo mu idini ba hafi mwegeranye bavyakiriye gute? Je ndibaza none sha wogira gute none sije muri mvyikazi wa mbere w'umuislamu kazi benshi n'abayisilamu nta kundi nyene kandi naho mbuze gusenga ndasenga nyene ukuntu kunyakiruko nyene nta kundi nyene. Majambo make barakwakiriye bagufasha ukuri ko bizo ngo siwe muririmbyi wenyine wo mwisilamu uririmba none wewe ofete warabiye ku bandi ushavuga ati n'abandi n'abisilamu bararirimba nanjye reka ndirimbe iki? Oya nyene sofuwa narabiye ku bandi nyene navyisanze mu none noca ngira ari bo cigira gute basi nuko nyene nta kundi. Kugira utangure kumva wimvishije gute wumvishije ryari wumva woririmba vyagenze gute kugira wumve woririmba vyatereye kuki? Nyene nakubwiye nakuze nkunda music numva ati nyene je lazima tu ko bizogenda kose nzosora indirimbo nyene binzamo nyene uko Okay, Sister J rero ari mu rukundo bameze gute kumenga usa n'ari romantic kuntu iki? Nkunda nagashikara nakubwira ati ngenda ndi umwuku nyene. Oya ntibibaho umukobwa vraiment akagenda ari umwe atakunda nta mukobwa atagira umukunzi. Sister J bitaba umuhige basi butamufise umurondere abafana ba Sky Media burabumva nta mushera afise ubundi mfana wa Sky Media yo yifuza umushera aze kwa Sister J. Sigo nabivuze je nta mushera nshaka bo abantu rabizi bararirimba kumunwa nta ushaka ego ntushaka umusheri gusura umukobwa uramukeneye. Okay nabwi ibintu by'inkundo uko je gwa rukundo nifuza je nibaza ati gituma ntiruka ibintu by'urukundo abantu benshi barurimba kumunwa tu nibaza urukundo icyari icyo rumwe je nifuza sindaruronka nicyo gituma ubona mbandi bize cyane n'ibintu by'urukundo ateretwa ariko bon abantu benshi ntibari serious nkuko nyene je ndavyifuza nicyo gituma nigo ndatumwanya ndi make. Okay aho nyene wavuze ngo umuntu ngo wewe ngo abantu ngo ntibaza urukundo ngo nkuko vyifuza kuri wowe umuntu aza urukundo abameze gute abikora gute? Umusina murose wa undi numva ati umutima wa akuje by'umutima wanjye nyene numva wifuza nzokubwira ariko nawe uratsindira umutima wanjye n'ubu. Umutima wawe wifuza umuhungu ameze gute? We kuri wowe wumva ukunda umuhungu ameze gute? Ni we muhungu wumva ukunda uvuga ati je umuhungu ameze nk'uko ndamurose vraiment ndumva ndi tayari kuja mu rukundo? Ni we muhungu wumva wifuza wewe? Oya sinakubwira ngo nifuza umeze si uw'inzobe si uraza umutima niwo gucaguriramo. Oya simvuze nanje ku nzobe simvuze ku mahoro mvuze indani ingeso z'umuhungu basi wumva we wifuza ati jewe ndumva muri je nshaka umuhungu ameze uko. Oya sinamvuga uko tu azoza atazozira hose tu bikazogwana ko n'umutima wanje ba fresh. Okay Sister J none utegekanya basi kubaka urugo rwawe ryari? Gahunda afite urabyifuza ko kuzogubaka canke kubera abasani benshi abasanikazi benshi abastyle benshi b'abakobwa kenshi abo tuzi nyene bakunze kubaka uvyumva gute? Uravyifuza canke wumva muri wowe uzoba uko nyene kwiwawe atamugina gutera ingora? Nzogenda nihagera kugenda ku mugabo n'itegeko ry'Imana nagira uzogenda nyene niyazuri siriyazi nyene tubyumva kumwe urabizi biraba. Okay uravuze ngo uzogenda nihagera kuri wowe ububona hataragera? Bo basi ntaraboneka ari seriye. Okay ntaraboneka. Kama Sister J tukubaze akantu gato indirimbo yiwawe watanguye kuririmba yitwa gute? Kakajambo urashobora kuducishirizamo abafana bawe n'abafana ba Sky Media bakuru? Igihe twamenyana nagufashe nk'umugenzi ariko kwizuba ryaseruka rikongera rikarenga
ni kurukundo rwiyongera bikananira kuguhishuka uzogaruka ryari ngasubira kukubona mfise inzara n'inyota yo kukubwira kakajambo Sister J, merci beaucoup, vraiment uririmba neza kandi none Sister J watubwiye nturi mu rukundo n'ukutagwa mu rukundo ariko iyo ndirimbo yawe ijanye n'urukundo none kugira uririmbe indirimbo zawe ufata kugini ni story ba yarabayeho cyane n'ibintu bikuzamo mu mutwe kumva bavuga ivyo nyene ufatira kuki na story ni yabayeho urari n'abantu nyene uraza ariho abantu baba bibereye mu rukundo karimba indirimbo ukumva kabaruhuye nka ndidumbagura ugereranije ifite amagambo meza cyane amajambo y'urukundo yaruhura ushobora kuririmbira nk'umukunzi wawe iyo ndirimbo yawe ndidumbagura ushobora kubashishiriza abafana baje umutima wawe gapisine kanje nibira niburuka nkumva umunyenga ndidumbagura nk'agafi mu mazi erega waremewe jewe urakoze Sister J hari indirimbo gusa twigeze kumva kuyikubambe kubona yiwawe twabonye coming soon gusa iyo ndirimbo yiwawe ntitwigeze tuyibona isohoro byagenze gute habaye iki ndidumbagura nibaza urabizi ivyuma ntibisezerana narashutinze mbere yo gushutinga nyene biragorana nyene ndirimbo iratakana na kindi kibazo na kimwe cyabaye Sister J indirimbo iratakara vyagenze gute yatakaye vyagenze gute bimeze gute tubwiza ukuri ko hari amakuru dufite yuko woba warashwanye n'umuntu wariko murakorana vyagenze gute bamwe mwashanye mufiki burya si ivyo nyene siko vyagenze bo na ntitwashanye bya bindi nyene bikabije basi nyene vy'ugwanku bya cukicuko ya nyene urabizi nyene nazibana zidakomana amahembe twariyunze nana kimwe nagwanka mfitiye nanjye nagwanka ndamufitiye muri make none kugira mushwane hari habaye iki mwashwanye mupfuye iki nico abakunzi ba Sky Media bakeneye kumenya mwashwanye habaye iki mwapfuye iki twapfuye nyene indirimbo yaramutakaranye yaratevye gusohoka iramutakarana mbwira ati yataka imashini nyene habaye format basi nakundi nyene nacarazamo kano kishavu gato yego nabundi nagwanko na rumwe rurimo nyene urabizi ibintu hari ibintu bishika nyene tuyitege ryari zosira gusohoka ryari vuba cyane nko mu gihe kingana gute nko mu mezi 2 twitege mu mezi 2 rero ko tugiye kubona bishasha by'iwawe none Sister J ikindi kibazo ndakubatse wewe mu bundi buzima busanzwe ukora iki dandaza impuzu zo mu ibaho za mutumba dandariza hehe Muyinga n'amasoko nyene ashoboka n'amasoko ngenda wewe none aho udandaza iki nuko kuririmba kwiwawe mu kuririmba kwiwawe ubona hariho avantage hariho akarusho ukuririmba ivyo zo kuririmba hari ikintu wowe urakuramo uvuge ati ndafise ikintu nakuyemo mu kuririmba cyangwa gukora juste kwiryohera nko kwiryohera agenda nkanye udufaranga duke nyene tukamfasha ndabifata je nk'akazi mu dufaranga uronka nyene ego ndubifata nk'akazi mu dufaranga uronka utabaye ukora ivyo bindi vyo kudandaza ubona amafaranga uronka mu muziki wowe ushobora kubaho akakubeshaho kubayeho wapi niyombesha ari kuririmba gusa kweli muziki mbona je utaraje muri make sinda mbuzo kwigera ntunga nkawufata ukansumira buri kimwe nyene ariko ubu siko bemeze nafite ikindi nkorana ndabona ati no ntiwantunga none wewe bigenda gute kubwo muziki nigutumwe abandi basani bo mu Burundi abandi basani tumva mu Burundi bose barakunze kuvuga yuko umuziki wabo ubatunze uretse kuba gutunga ivy'umurengera gusura batunze ashobora kubaho bagafungura bakaronka aho baba ikintu cyose ukabatunga gusa ati bareze gutunga amara umurengera none we kubera iki utaguteza imbere kandi tukuzi kuva kera wewe
tukuzi wowe wavuzwe kuva kera gusa kandi ikindi kihari uzwi hani Muyinga cane niho bakuzi gusa naho nyene ari bamwe batakuzi kubera kutamenyekana kure nyene bo urabona umuziki n'amafaranga birago udafite amafaranga usukemwo urumva udafite amahera ushiremo ni kibazo urabizi ikintu cyose n'amahera umuziki rero igituma bo kwa kundi nyene urabona bagiye bose baduze harabaye impamvu mugana abo batanguye buke buke nyene ubaruhije mugabo mu nyuma byagiye biroroha nanjye bizoteba bigiriye iki biza ndiko ndakora igimana izomfasha nanjye nka franga nkasukamwe inshallah canke nkaronka umuntu anyize manager sinohora handi ngungume ndira kwa kundi nyene agiye bizoza bigende neza gusa entre wowe je mbona ufite page yawe nini page yawe iragutse page yawe ni nini none byagenze gute kugira uronke page ingana kujya kose hama basi ntutera imbere ntibakumenya abandi bigenda gute nakubwiye ikintu cyose n'amahera ntuzina biragoye nube abo bose rega baduga bafite uburyo nyabaki baduzwemo barashobora kuba barisinywe canke barose agafaranga nakubwiye udafite manager biragoye none wewe kubgawe n'igiki wumva usaba basi kugira ushobore gutera imbere mu muziki wawe usaba ababishoboye bagufasha iki n'igiki basaba bagufasha kugira ushobore gutera imbere mu muziki wawe bashoremo imitahe impano ndayifite uriyemera bumva ati je impano ndayifise asiremo imitahe dukore impano urayifise ego nk'akarero nk'ubu niwogenda umuntu aguha korabo dufate nka Sireyi canke Rinex uco garuka anakurihira nicyo gituma bivanye na bwa buryo nyene bica bigorana aho ubundi korabo ziriho ibintu nk'ivyo okay Sister Jay urakoze rero uyu munsi kubona rero watugende watwitavye abafans bawe bumvishije Sister Jay arakeneye management abantu babishoboye bamufasha umusanga wacu handi Muyinga ibintu gitera imbere akajambo kanyuma rero ubwiye abakundi ba Sky Media kugira dusozere kino kiganiro cyacu ndabakunda ndabahamagarira gufollowinga Sky Media na share nyinshi bafyonde n'ahandi kuri subscribe nibazoze baracikwa nakano gashasha kagiye bakunzi ba Sky Media mwakoze kudukurikirana kuri mikoro rero mwari kumwe na Darlene murakoze cyane kudukurikirana ndabibutsa kandi imbere yuko dusozera ikiganiro cyacu mukore like comment na subscribe na share ciao ciao